Ndabasuhuje cyane ndabaramukije cyane abantu be mwese aho musanzwe muherereye kw'isi yose ndaze dukurikiranwa n'abantu benshi cyane ubu turiko turavugana twaba dukurikiranwa n'abantu bagera ku gihumbi n'amajana 5 canke barenga basanzwe badukurikirana nsanzwe ndabashikiriza ubutumwa butandukanye ndababwira imiti itandukanye ukuntu mwashobora kwivura gutandukanye rero uyu munsi naho nshaka ndabashikirize umuti wa gute rheumatisme bifatira mu ngingo ukuntu umuntu yoshobora kwivura uno munsi nshaka ndababwire umuti umuntu yoshobora kwivura atavuye muhira yibereye muhira kandi ku bintu vyoroshe cyane ati none uwo muti umeze gute canke utegurwa gute uno munsi ngomba ndabahe imiti y'ubwoko bubiri ya gute umuti wa mbere uvura ingwara ya gute gerageza urondere ifu ya kirikima canke ikinzari urondere ifu umaze kurondera ijya fu cufata ibiyiko bishika nko kuri 6 canke 8 ubishire mu mazi y'akajuyazi ucufata ucumbe akagari bibe nk'ubuyi ukoroge nyene bibe nk'ubuyi uhejeje gukoroga ico cukora sikindi cufata ajya wa muti waheja gukoroga cugenda urahoma hajya mu ngingo wumva ko hari ububabare genda urahomako uwo n'umuti wa mbere umuti ugira kabiri genda usorome imizi y'igiti bita umuarubaine umuarubaine genda usorome imizi uhejeje kuwusoroma imizi ico cukora sikindi cugerageza ufate uyitegure neza uyironge neza ise neza hanyuma ucufata uyishire mu mazi angana n'ilitiro 4 fata ibishishwa bishobora kuba byopima nk'inusu y'ikiro hanyuma ucubiteka muri ayo mazi ndakubariye uhejeje kubiteka cugerageza uzurafata akagerasi mu gitondo akandi kagerasi saa 6 akandi kagerasi ku mugoroba uwo muti ugabanya ico bita acide urique ibiri mu mubiri yarabaye indengarugero cyane mu mubiri hanyuma kandi uwo muti w'umuarubaine urongera kandi ukagabanya n'ibibazo abantu baba bafise by'amakaresterole ku bantu baba bafise ibinure mu maraso baba bafise ibinure ku mitsi baba bafise ibinure ku gitigu ikintu cyose citwa graisse anticorps iyo mizi y'umuarubaine irafata ikavyoza ikabihurungura byose umuntu agasigara ari mu buzima bwiza cyane kandi ikindi ciyongereye ko ku giti cy'umuarubaine igiti cy'umuarubaine ni igiti gikomeye cyane bacishe umuarubaine kubera ko ni igiti gikomeye cyane kandi kivura ingwara nyinshi cyane twongeye tukibutsa yuko ufata uwo muti ku bantu basanzwe bafise ikibazo ca constipation bagumbiza uwo muti uravura ibibazo bijanye na constipation kwama munda wumva umenga uruzuraniwe munda wumva ibintu by'ibigesi munda by'amagaze munda ku bantu batura amangati ku bantu basuragura cyane ico giti cy'umuarubaine iyo ucihereza kirabivura ku rugero rwiza cyane kandi tukaba tutibagiye yuko ku kintu kijanye na n'igiti cy'umuarubaine ku bantu basanzwe bafise ikibazo ca diabete ufise ikibazo ca diabete ukihereza ico giti cy'umuarubaine kiravura kirafasha ku bantu bafise ikibazo ca diabete hanyuma kikongera kigatuma umuntu agira akabiri keza cyane kubera ko kirafise vitamine C hanyuma kigafita na vitamine B ya gatandatu cyo kimwe na vitamine E ico giti ni giti gikomeye cyane gikora ibintu byinshi cyane mu magara y'abantu ico giti
ndibaza benshi ntaco bazi, ariko ndibaza n'abandi benshi bashoboye kuba bakizi ico giti c'umuarobaini. Umuntu uwo ari we wose woshobora kubaza igiti c'umuarobaini ategerezwa kukikwereka no kukikubwira, kuko kiri ahantu henshi cane mu gihugu cacu c'Uburundi.